Reka subire ndabaye kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru cyane cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turayatangurira kubiko biravugwa ku magorwa yahoze ari ku magorwa y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho tufise inkuru ifise umutwe ugira uti Ndayishimiye yoba ariko arwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene, ibimenyetso bitangaje. Aya makuru turaza kuyagaruka ko turabire hamwe ivyo bimenyetso iyo biriko birava ndetse n'ivyari byo. Turaza kunyarukira Karusiho aho bavuga ko kumenyana hagati y'indongozi kuva muri zone gushika muri komine ngo kuyaga ibijanye n'iterambere hamwe ndetse no kuyaga utuntu n'utundi ari bimwe mu byari byo ngo byakoranije abanyamabanga bo muri komine Karusi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka. Naho ngo ubu komine yacu ni imwe turi mu rugamba rudasanzwe rwo gukura komine ku rugero yahorako ngo mu iterambere tuyigeze ku rugero twagejeje ko mu gutsinda amatora. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko turabire hamwe abamwe mu banyamabanga mugambwe CNDD-FDD muri komine Mpanda ivyo bashikirije kubijanye n'iyo ngingo. Reka mbanza bibutse mu fyonde suivre partage ndetse na s'abonner tugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera ku biriko biravugwa mu gisata ca politiki. Wahoze ari mu gisata ca politiki niyo tugiye gutangurira amakuru yacu, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari mu bibazo ntangere. Kuri ubu abajenerali batandukanye na cyane bahoze mu mugambwe CNDD-FDD ariko batumvikana n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bariko baragabisha Ndayishimiye, bariko bategura umugambi ukomeye cyane wo gushaka kumutembagaza. Mu gihe kandi ku munsi weje kwigenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka ubwo Evariste Ndayishimiye yarafise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yari yitabye inama, ikaba ari inama y'abakuru b'igihugu na cyane yari inama irongowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse na perezida wa Togo, ariko hakaba hari n'abandi ba perezida bari batandukanye bari batumiwe muri iyi nama, harimo nka perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyo nama ikaba yagira ngo irabire hamwe uko umutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange Congo. Bidatevye perezida Ndayishimiye yaciye afata ingingo yo gusubika urugendo, nta yindi mvo nuko ngo hari hateguwe umugambi ukomeye cyane wo gushaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko byo bikaba byari byakozwe na bamwe mu bajenerali batariko barumvikana na perezida Ndayishimiye mu butegetsi. Ivyo rero byatumye perezida Ndayishimiye kuri ubu ngubu ubwoba bwaramutashe ntagishaka kuva mu gihugu. Ibi kandi byaranabaye mu mwaka wa 2015 ubwo wari perezida w'igihugu Petero Nkurunziza ubwo yari yavuye mu gihugu, mwarabonye ibyamubaye ko bashatse kumutembagaza ariko Imana igakinga. Kuri ubu rero perezida Ndayishimiye nawe yaciye abona ko ibintu bitoroshe niko gufata ingingo yo guca asubika urugendo. Kuri ubu ngubu rero dufise indi nkuru ivuga bise umutwe ugira uti Ndayishimiye yoba ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene, ibimenyetso bitangaje. Inyuma y'inkuru twabahaye ivuga ku rugendo rwa perezida Ndayishimiye rwaraye rugenze Inyanzarake, umwe mu bakozi bo mu ngoro ya CNDD-FDD yaduhaye buno butumwa, aho yerekana ingene umukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe. Avuga kandi ko bari bagize ngo ibintu bigiye koroha, bihaye 100% mu matora, none ngo byarakomereye cyane kurusha. Ubu ngo opposition ikomeye iri mu butegetsi bwa CNDD-FDD. No kuvuga ko hari ngo abariko baragwaniriza Evariste Ndayishimiye mu butegetsi akoresha ijambo sabotage. Mwari muzi ko ikibanza cahimbarijwemo umunsi mpuzamakungu wahariwe ifungurwa cahinduwe gatatu mu ndwi imwe gusa. Amahoro ibyaraye bibaye Inyanzarake ntibitangaje kuko ngo burya Nyanzarake nta CNDD-FDD bariyo cyane kuva mu mwaka wa 2005 bahora batora Frodebu, inyuma barimukira muri CNL
kwa Honorable Agathon Rwasa. Mu mwaka wa 2025 niho bivye amatora 100% naho ubundi mu myaka iheze muri conseil communale wasangayo imigambwe itandukanye. Ikindi utamenye burya ngo sabotage Neva ayimazemwo iminsi myinshi, abategura ingendo ziwe mu gihugu ngo nibo babimenya neza bakaguma bagerageza gufukafuka. Biraboneka kandi ko ngo hariho abantu bariko bamugwaniriza mu butegetsi ibwiwe nyene, kandi ni abantu bakomeye cyane. Uherutse aho ngo hariko harategurwa umunsi mpuzamakungu w'ifungurwa Journée mondiale de l'alimentation, ikibanza ibirori byari kuberamwo cahinduwe incuro zitatu. Ubwa mbere hasigaye indwi gusa hateguwe ko ibirori bizobera itangara iwabo wa General Bertin Gahungu aheruka gupfungwa. Hasigaye iminsi itatu gusa abategura urubanza bamenyeshejwe ko urubanza ruzobera igishubi. Babwiwe ko ngo bobishiramwo inguvu nyinshi ngo kuko imvukira zararitswe zizoduga ku bwinshi, ngo abo kwakira mu ubwugamo bw'iteka ngo bazoba ari benshi. Guca biba rero ko baza bumva ngo ibirori bizobera imwaro. Niho rero ngo havuye ari amafoto mwavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasengera imbuto zo gutera ibiraya, burya ngo imwaro naho nyene ngo yitabwe n'abantu bake cane. Ibintu biriko birabera indani mu mugambwe CNDD-FDD birakomeye cyane, ntawovuga byinshi, kumbure muzovyibonera. Ariko kandi ngo burya abanyagihugu barashavuye cyane, turabibona arya matora ngo yibwe ariko arabahumira. Abanyagihugu barashavuye cyane ko ngo badatwarwa nabo bitoreye. Ikibazo c'ibirori biri hejuru, ikibazo c'ibiciro biri hejuru mweho mucita ubuzima buzimbye, kirahanze abarundi bose. Nta kirya muguma muvuga ngo c'ifumbire burya naco ngo kirakomeye. Abarimyi barababajwe n'ifumbire itaboneka. Muribuka igihe Evariste Ndayishimiye akura arenga 1000 bunyoni ko yahagaze cyane ku kibazo c'ifumbiye, akavuga ko ari we yatumye itaboneka neza. Burya yarazi ko abanyagihugu bacumva neza cyane, none ubu ico kibazo casubiriye kwinanirana. Ahubwo namwe ntimuheshe kukivuga ko kuko birakomeye cyane. Ifumbire ntayiriho mu gihe abaremyi bari mw'isezeni cyangwa se saison 1. Burya itangazo ryo gutora ifumbire ryari ryamaze gutangwa, mu nyuma umushikiranganje aza gusanga ifumbire ihari idashika ibice 30% yikenewe. Iyo bita ireyo ngo nta na nkeyi ihari, hari ibice 0%. Burya rero abarimyi ngo barakwiriye kubwirwa ko bataguma barindiriye ifumbire ya fomi. Wamenyera ko guca barega bagategura umwavu wabo bifashishije igiterwa citwa tutonia, mu Kirundi bacita mukobwa andagowe. Ikindi kibazo kibabaje cyane abarimyi ni kirya cy'ikawa. Ibaze abantu bashoye ikawa mu kwa kane bakaba batarahembwa mu ukwicumi. Amarira y'abaremyi yarenze urugero ariko nta nyishu baronka. Aha rero dusigara twibaza nimba ikibazo c'ikena ry'ifumbire carateguwe nk'uko cavuzwe mu gihe ca bunyoni, canke ni ikibazo gisanzwe. Ibi vy'ikawa byo biragoye cyane kuronka inyishu. Ikibazo c'abasirikare kirateye ubwoba. Burya ikindi kibazo gitanguye gutera ubwoba cyane ni kirya c'abasirikare. Mwavuze ko ubu umukuru w'igisoda n'umushikiranganje wo kwivuna basi basabwe kuja kubwira abasoda ko ari amafaranga yabo ya Somalia ataraza. Ubu bategetswe guhindukiza ko kirya gihano bahawe kitagira igihano, ahubwo ari imyimenyerezo isanzwe ya gisirikare manuevre. Bategerezwe kandi ko ngo ikibazo mwavuze ko c'ingene ya ratio améliorée
y'abasoda yibwa ngo gitorerwa umuti mu makambi yose, abasoda bakagira uruhara mu kubikurikirana. Ivyo mwandika barabona ko abasoda babisoma cane muri ino minsi, kandi muzokumva amanama menshi mu basoda kandi azofatira ku nkuru mumaze iminsi mutanga, naho umuntu aca yibaza nimba ibiriko bibera mu gisoda bitoba vyarateguwe. Ariko ico nagombye ko mumenya nuko mukuru w'igihugu ariko agwanirizwa mu butegetsi bwiwe nyene, nuko tubibona ko abanyagihugu bashavuye, nuko kandi hari ibibazo vyabuze inyishu, hama namwe ntimucike intege kubera ababatuka. Ubutumwa bwanyu burasomwa rwose mu mpande zose, abategetsi n'abanyagihugu. Naho Karusiho ngo kumenyana hagati y'indongozi kuva muri zone gushika muri komine, kuyaga ibijanye n'iterambere hamwe ndetse no kuyaga utuntu n'utundi, uri bimwe mu vyari vyakoranije abanyamabanga bo muri komine Karusi kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 Gitugutu uyu mwaka. Hari mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD iri ku murwa mukuru w'iyo komine, mu ntumbero kandi yo kwirimburira ku bikorwa bitandukanye umugambwe CNDD-FDD washize imbere. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Karusi, Ferdinand Habyarimana, mu gihe yafata akanya yahamagariye izo ndongozi kurangwa no gukorana mu runani, guhanahana amakuru ndetse n'izindi ndongozi zo mu ntwaro, kuko ngo umugambwe ni n'intwaro ari amahasa mu iterambere ry'igihugu. Uwo munyamabanga yongeye kandi ati bagumye abanga, uyu munsi rero twirimbure ku bikorwa by'iterambere byateguwe n'umugambwe, tumenye aho bigeze. Ndabibutse kandi rero ko iterambere kugira ngo rishike ko hajamwo ihiganwa, none natwe Ikarusi twavuye hehe ubu tugeze hehe? Tube akarorero Karusi ikayangane n'igihugu gikayangane kuri ivyo rero. Tuve hano twiyemeje ko imikobeko isigaye kwimbwa igiye guherezwa yose, imvura yamaze kugwa ni twihutire gutera amavoka n'ikawa aho tutarakwiza ibiti bisabwa. Ico mumenyekane nuko iyo nama yiswe irimbura yasozerewe n'amasengesho umugambwe yama aba ku munsi wa kane w'indwi ihereza ukwezi ku Civugo. Incungu z'u Burundi ntizatinye urukambye, natwe nta mpamvu iriho yo dutesha urugamba rwo kubaka igihugu cacu. Ijambo ry'Imana rikaba ryari rifise urufatiro rwo mu gitabo Ceranda ku umwanditsi Nehemiya 4:1-29. Naho ubu ngo komine yacu ni nimwe turi mu rugamba rudasanzwe rwo gukura komine ku rugero yahoraho mu iterambere, tuyigeze ku rugero twagejeje ko gutsinda amatora. Ako ni akamo katewe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD wa komine Mpanda, Sindayigaya Oscar, mu gihe abanyamabanga n'abakunzi b'umugambwe CNDD-FDD bari mu masengesho asozera ukwezi kwa Gitugutu. Yishimikije ijambo ry'Imana ryavuye muri Nehemiya 4:23, umukozi w'Imana yahamagariye indongozi n'abanyamabanga kuba intwari mu byo bakora byose. Nayo umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mpanda akaba ndetse yabahamagariye kuja hamwe kugira kugiriranira umwumvikano, kugiriranira urunani, kwicisha bugufi, kubahana ndetse no kubaha indongozi, kwijukira ibikorwa by'iterambere rusange ndetse no gucungera neza amatungo ya komine. Ariko kandi ngo ivyo byose ntibizokunda mu gihe batagiraniye urukundo nk'uko iyi ndongozi ya komine yabishikirije. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tube dusozera ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko, n'amakuru aba ariko aracicikana ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, akaba ari amakuru mushikirizwa ntibonesha kuri yanyu mukunda cyane mu rudende ya Isange TV channel bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byekora amatoza ururimi rw'ikirundi. Reka mbibutse mu vyanditswe bivure partage ndetse na sabone kugira
kugira ngo tujye tubona amakuru n'ibiganiro bishasha tuba tumaze gushira kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Sange TV shani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi.